ikipe ya Aston ku munsi w'ejo yinjije myugariro kiri muto imyaka 21 bamukuye muri Valence miliyoni 15 n'umukinnyi w'umusimbura uje ku no musimbura wa William Saliba senigeze muri harvesting season urabona ko ntabwo ushaka kwinjira muri saison ahantu hanyeganyega irifuza abakinnyi babiri ku mwanya William Saliba numwe mu batari bafite abasimbura mu ikipe ya Arsenal barifuza ko no mosquela ushize akimikino 37 muri 38 yarariga n'umwana uri kuzamuka neza ubona ko yari kuri n'ikipe y'igihugu ya Espagne nanone yatwaye umudari wa zabo Olympique no musore uri kuzamuka babona ko ari umwe mu basore bashobora kuzitwara neza mu gihe kiri imbere baramuguze kugira ngo aze guhagarara mu gihe Saliba yagira ikibazo cyangwa se n'ikindi ashobora no gukina no ku ruhande rw'iburyo nabwo ubwo bushoboza bwifitemo n'umwana baguze kugira ngo bamutegure kuza umusimbura wa Saliba mu gihe aya makuru avugwa kuri Real n'ibindi bitandukanye cyangwa se n'ibibazo by'imvune yazahasigara miliyoni 15 z'amayo nabonye abana muhaye nimero 3 damaye nimero 3 nigizo azajya ngo keranteri nagomba gusohoka nicyo bisobanuye no ruca abana cyane nagomba kugenda urebye Arsenal igeze nayo muri cyagiye nk'ibi bihe Barcelona irimo usanga umukinnyi yishaka cyane kurusha uko we mushaka yo mosquela yanze kongera umwaka mu ikipe ya Valence ababwira ko we ashaka kujya mu ikipe ya Arsenal urebye commitment yagaragaje kwanga uwo mwaka wundi wa Valence akaba yakemera kuza gusimbura mu ikipe ya Arsenal ni ikintu cyagaragaje ko uyu mukinnyi yishaka cyane binatuma nyine nabo bamwakira nayo mbi mu ikipe ya Arsenal hanyuma indi transfer nabonye Chloe isa nkaho rwose ishobora gushyuha isaha n'isaha ni ikipe Manchester United yagize muri The Villains muri equipe Aston Villa bari gushaka uwo bita Oli Watkins bakavuga yuko bashobora gutangira kuganira na Aston Villa uburyo bashobora kuba bamugura ariko mani kongero Garnacho Alejandro Garnacho usibye kumvikana nabyo bizanagorana kuko mani yumva ko yatanga 60 kuri Oli Watkins nayo kumva ko kuri Garnacho bayiha 60 baya 60 gato bari gurana riringaniza kamani rwose kuri Garnacho nayo irifuza urumva Manu yari ifite option eshatu bashakaga Oli Watkins bagashaka Benjamin Sesko ande wondira na banavuzwe kuri Jackson na Nickolas Jackson nayo keresi baramushatse yarabyanze yafashaga ikipe ya Arsenal bavuga ko izo arizo option eshatu none uvuga ngo Oli Watkins bakeneye n'ubundi urabona ko Manchester United ahantu hose priority rimwe nareba Benjamin Sesko arahari ndetse nabonye namaze kugira na gentleman talks na n'ubuyobozi bwa Leipzig bumvikana ko bagiye kugabanya igiciro kikava kuri 100 kikaba cyamanuka kuri 70 so barimo baraganira bagabanya ibiciro kugira ngo Benjamin Sesko agurwe n'ikipe ikomeye so igihari nukuvuga ngo Manchester United n'ubundi iyo deal yari irimo ariko urabona ko Man yahinduye uburyo bw'imigurire uyu mwaka irashaka league proven players bo mu Bwongereza bamaze gufatisha ngira ngo rero Oli Watkins na Nickolas Jackson ni prioritaire kurenza Benjamin Sesko ariko bakabona ko Oli Watkins ari waba uri mu mwanya mwiza wo wayizamo kuko no musore umaze imyaka nk'ibiri ari gutsinda ibitego byinshi muri Aston Villa yifashe kugaruka muri Champions League nyuma y'imyaka 19 ni ikipe Manchester kunyuma kugura kunyana Mbeumo barifuza atake y'abakinnyi bamenyere Premier League Bruno Fernandes ari muri bu bitego 18 buri saison wareba kunyatsinze 15 umwaka ushize Mbeumo 20 bagakumva ko bashyiramo na Oli Watkins kugira ngo bagire ubusatirizi bufate kuko Manchester United umwaka ushize yatsinze ibitego 44 byonyine muri Premier League iri mu mwenda w'ibitego 10 nusubira last season nabwo yari mu mwenda w'igitego kimwe na equipe imaze iminsi idatsinda ibitego byinshi wumva ko bagomba kwishakira muri ligue kuko abakinnyi bavuye imbere muri championnat nibo bakunze kwitwara neza mu ikipe ya Manchester kuko usubiye inyuma ba Valencia ba Shiriang ba Babatov n'abandi bakinnyi batandukanye Manchester United yagiye bakura muri championnat ariko kubwanjye Oli Watkins simubona nka option y'umukinnyi mwiza Manchester United yakire niba hari match izabiryoshye match Arsenal na Man ifungura championnat kuri 17 hari ukuntu bizaba bimeze OT Aston Villa baraza kwemera offer y'intizanyo kuri Emiliano Martinez ariko Emiwe amaze kwerekana ko agomba gusohoka muri equipe yitwa Aston Villa nico kiza kuba hanini kigoye mwino transfer kuko Manchester United ndi kubona iri kugira amadute menshi ku bakinnyi no vango iri kwifuza gusohora nako kugura Andreo nanarahari mugabo no munsi mbona Ruben na muri
na Manchester United rashobora kumva ngo bufata risk nk'iyo Barcelona afashe kuri season kuko biragoye uno munsi Onana nta backup mwiza afise kwanza ntawe icyo ni ikintu cya mbere uretse n'ubwiza bwa Onana no mu backup ntawe no mu backup ntawe sivyo rero uno munsi ni 3 mois agiye kumara hanze nyuma yo kuvuna ikintoki ku kuboko Andre Onana uno munsi Manchester United nta unyezamu yizeye ifise wo gutangwa na intuzenya ino Premier League sivyo biragoye ariko waje kuraba profile ya Emiliano Martinez ni imyaka ingahe arakuze gukura arakuze mugabo eske ni imyaka yo gushira ku kaburungu Trandeza ku munyezamu nka Emiliano Martinez aracasigaje imyaka 32 uyu musore arakuze 4 yoyiguha canke 3 myiza Emiliano Martinez yemeye role y'umu backup canke se yo kugwanira ikibanza na Andre Onana muri Manchester United tubona ngo nta Emi yo kwinjira aje kugwanira ikibanza na Onana sivyo okay waseka tubivuga uko tuvuge ko none Man U bari gutinya iki meme na statistique yaje washize ati mwese murondera ikibanza Emiliano na Onana wacata Onana cagaruka muri Afrika Atrandeza bisobanura ko Man U bari gufatwa n'ikibazo bari gutinya gufatwa n'ikibazo cya fair play finance inyuma yo kugura bitwa Brian Mbeumo n'umugabo bita Mateus Cunha equipe ilimite equipe bari kuilimita bivanye n'amafaranga uno munsi maze gukoresha kuri nde kuri Brian Mbeumo n'umugabo bita ni Mateus Cunha banageze no mu myimenyerezo ya Manchester United by the way ku munsi barakora abo murabira tufoto tumuhe kandi turabe kabisa mugabo sha kipe no mwaka itabitsinze ufise Brian Mbeumo irabitsinda ndi kibazo ku 9 ufise ikibazo cyo kurondera mu numero 9 navyo mukanya none Mateus Cunha none niyo kipa bashaka typique le vrai numéro 9 typique no bukene ubitsinda se uno musore hajya ni kano gasore kanahanze kakirabura kagasatirizi kabi Amad uruhande rumwe Diaro urundi ruho Mbeumo ngaho barondera umusatirizi bashira Mateus Cunha arahari bashira imbere ya Mateus Cunha reka Mateus Cunha aza kubafasha nka numero 10 canke akina na Bruno Fernandes gatoya muri Mediane erega Mediane bigaragara ko ari Mateus Cunha Bruno Fernandes na Casemiro Mateus Cunha nta yindi gahunda muri Manchester nta yindi gahunda pe rero ikintu kibazo cy'umunyezamu simbona impamvu nyayo Manchester United bari gukwega amaguru kuri Emiliano Martinez mu gihe je mbona ari umunyezamu wanashima yaba nimero 1 yo wafashe ikintu uramufise imyaka ishika kuri 3-4 sivyo uramufise imyaka ishika kuri 3-4 muri squad yawe ntunizeye wo bitwa Andre Onana mugabo no munsi ndizera ko Manchester United ifise Emiliano Martinez mon cher cyo bari gikorwa gikomeye cyo kwizera mu izamu rero hariho gutinya amafaranga imaze gukoresha hariho uburyo imaze kuba inahabwa warning kwinjira na fair play finance nivyo twababwiye Manchester abizi ko yafatwa nka equipe ifise amafaranga menshi gusora amafaranga menshi pe importe kwa Manchester United ntivyari kibazo mugabo uburyo bari kubura ibikombe uburyo bari gushitinga muri Premier ugasanga 2015
urakoresha menshi winjiza ya nijye twavuze hari ibintu bitwa fair play finance kwa Barcelona biri kuyifata bivaye nuko muri imyaka ishika kuri 10 atakintu kiboneka binjije baratsindiye za La Liga zirasanzwe turavuze La Liga utwaye La Liga urutwa n'umuntu yatwava ngo yaduza avuye muri championship aciye muri barrage cya kabiri cy'abongereza basa bafashwe na fair play finance uno munsi Barcelona nako Manchester United iri kubura amafaranga yivaye n'uburyo itari kuza gutwara ibikombe ngo bize amafaranga buri mwaka ya mari equipe ya misora amafaranga menshi ku isoko no munsi rero arico bitwa gutinya nije Milan ashaka kuza ku buntu cyangwa gutwara amafaranga make mugabo harya kwempoza utegeza kumuha kandi uko biri kose statistique imyaka 2 sinibaza ko mani uburyo muri projet zabo zitari stable wova ngo bazanye umunyezamu umwa projet y'imyaka 5 biragoye rero iki ni kibazo kijanye n'inyubako zaho equipe igeze no munsi ubu ni Emi Martinez ariko mu kurondera novuga ngo uburyo basubiza ibibazo byose bafise mu bijyanye n'ubusatirizi equipe yitwa Manchester United still iracari ku isoko iracari irarondera bamwe mu bakinyi bagomba kuyifasha gukemura ibibazo by'ubusatirizi nivyo witwa Anthony yarakuwe muri Swad equipe ya Manchester yajanye muri pre-season witwa Leandro Garnacho ntibakimukeneye ko bamukoresha bamwe mu bakinyi novuga ngo bagiye barakogwa muri programme za equipe ya Manchester United umwe kuri umwe baza kwisanga ari equipe igomba gusubira ku isoko ariko kuja ku isoko kwayo still ntiramara kuronka novuga ngo ni isoko ry'abakinyi isanzwe ifise ari abagomba gusohokamwe baramufise Rasmus Højlund baramufise novuga ngo Joshua Zirkzee ni bamwe mu bakinyi bashobora gufasha equipe ya Manchester United mu ruhande rw'ubusatirizi bakina nka nimero 9 ariko vyaka kanya biracagoye cyane baracibaza bati mbe biraza kugenda gute kugira ngo turonke umugabo aza kuza guhagarara hagati y'abagabo babiri baza kuba bari mu mpande ntituzi nimba ari Matthews nimba ari Brian Mbeumo ari kumwe n'undi muntu umwe ku ruhande ashobora kuba Amadiaro bitewe nuko tumaze kubona performance ziwe ico yerekana muri equipe ya Manchester United ariko ikibazo n'ubundi kigihari ni numero 9 za kubande ko equipe yitwa Manchester United iri muri course novuga ngo n'abakinyi batatu uwa mbere baramwita Oli Watkins ugira kabiri bararondera ingene bagomba kuvugana n'abahagarariye novuga ngo Benjamin Sesko hanyuma umukinyi agira gatatu bamwita Nickolas Jackson mu minsi yeze Nickolas niwe yarari imbere y'abandi bagerageza kuraba ko ashobora kwiyunga n'iyi equipe ariko bigaragara ko equipe yitwa Manchester United n'abariko baragerageza kurondera umukinyi bavuga bati ugwego gwiwe nivyo amaze gutanga muri equipe ya Chelsea turabona ko bisa nibidahoye tubwirizwa kurondera inzira dushobora kuronka mu wundi musatirizi baza gusanga nimero ya mbere igomba kuba Oli Watkins kuva muri equipe ya Aston Villa inyuma yo kugira ibiganiro bimwe baganira kuri Emiliano Martinez ko yoza nk'umugabo aje kugugwa ariko baza gusanga bagomba kumwakinizanya ariko Oli Watkins baramuharura novuga ngo nk'umusatirizi nimero 9 bagomba kwinjiza muri equipe ya Manchester United mu gihe Aston Villa yo kwemera novuga ngo kumubahereza nk'umukinyi agurishwa bakamwakira muri Swad ariko hamwe vyoramuka vyanse bariyumvira kandi ku mugabo yitwa Nickolas Jackson ko agomba ko umwe mu bakinyi nabo binjira muri equipe ya Manchester United ariko Eddie kwikubitiro Manchester United babona ko umusatirizi numero 2 yinjira muri equipe ari Oli Watkins Real Madrid Eddie miliyoni zirenga 100 baraza kuzispendinga ku isoko kurondera umukinyi nka nimero 6 ko ivya Rodri byo bisa nibitari buze gukunda bazitware bashobora kuronka umukinyi kwa ma equipe bigaragara ko kudandaza na Madrid basa n'abatavyumva neza ni kibazo uyu munsi nshobora kwibaza nkakibaza n'uwundi muntu nti iza kubaka Swad ishingiye ku bakinyi bariko barasozera amasezerano mu club yabo gusa aho ageze ko babazwa amafaranga bavuge bati reka tube turarindiriye uko kurindira nako rimwe na rimwe imigwi itangure kwerekana ko idashaka kudandaza nabo ku rugero rw'uko Manchester City biyumvira ngo nubwo baduha miliyoni 100 ku mukinyi nka Rodri w'imyaka 29 ataca ataduhaye ntitugomba kumutanga i Madrid ahubwo yongera amasezerano agume hano Real Madrid nimero 6 mwiza baramukura he
eske amafaranga yoyo yoba hari byo kwiyumvira ngo Real Madrid iri ku isoko ryo kurondera umukinnyi arenza miliyoni 100? Bon. Biragoye ikintu ca mbere si miliyoni cyangwa se si projet za Man City si niki mugabo ndaho ikintu gihari burya si kenege twenda ivuga Rodri we meme Rodri kasikanta ubwiwiyo biragoye ko yo kurekeza muri equipe yande ya Real Madrid. Ndakwibutse ko Ballon d'Or arotse gutwara yitwaye Vini. Uburyo imesha makuru vya Madrid burya afana Madrid bamudisinze twaragize iki twarabisone twarabibonye cyane. Ico ni ikintu ca mbere. Man City kumwongera muri squad nuko ishigikiwe mu buryo bubiri. Umukinyi we ubwiwe akimara kubona ko Madrid bamushize muri radar z'ikiza abakinyisho imbango bifuza wenyene yanditse avuga ngo ready to start. Sivyo ati niteguye gutangura bisona bwa ati niteguye gutangura saison ndi kumwe na kipe ya Man City. Sina Man City wanashima batanguye kubivuga umukinyi ubwiwe wenyene yagize iki yatanze briefing aravuga ati ndahari Yego ndahari ntaraho ndiko ndaja niteguye gutangura saison neza niruka kurondera Premier League. 2 Madrid project za Florentino Perez nta na hamwe zohura no gutanga amafaranga yuzuye ibihumbi 100 imbumbe y'ibihumbi 100 ku mukinyi ngo nuko bamukeneye. Ico nico kintu ca mbere no munsi Madrid systeme yo gura umukinyi akomeye bamuhengera kontre wiri kirahera bakamukoresha ubwiwiwe n'abamwegereye agashya pressure equipe agashya pressure kuri equipe ikamusohora equipe ikamurekura meme na za close zabo z'ibihumbi n'ibihumbagiza zigacibwa canke se bakamurinda kazogenda kubura. Rero ikintu gishobora kuba uno munsi gituma ino dossier ya Rodri ntayibona kwa Madrid hari uko Madrid badafise access zuzuye ku mukinyi kwa ikintu ca mbere ntibari bukoreshe Rodri ubwiwe ave never ngo ashire kuri pressure Manchester City. Man City nibona impamvu ya nyayo yo kwirukira kwinjiza amafaranga menshi ngo barekure umukinyi nka Rodri inkingi ya mwamba uno mwaka bataronse service ziwiwe bivaye no kwagize imvune ari naho rimwe na rimwe mbere ubona ko mbango bagoye mu muhorezo kubura Rodri muri saison yabo. Equipe niri kuri pression yo gusora Rodri kaskante kubwe amafaranga anku 2 equipe mushaka niri ready gutanga amafaranga equipe yifuza truwa umukinyi bwiwe mvango nashishikajwe no kumva ko yogira iki yoshikazwa na projet za Madrid nkuko Trent byagenze nkuko Mbappe byagenze nkuko abandi bakinyi ba Dinuseni byagenze. Si ndoto ziwe zo gukinira Madrid uwo bita Rodrigo Cascante ni mu Espanyol kandi wanashima wi Madrid mugabo muri kahise uburyo agiye ahura na Madrid confrontation n'ibiki tushaka ko n'ibintu bya Ballon d'Or uburyo bamudisinze niki sinibaza ko umubano wa Rodrigo na Madrid ari mwiza. Kwivira Rodrigo nuko Perez kwanza ikintu ca mbere abanza kwimvira kunagura umubano wawe n'uwo witwa Rodrigo Cascante ave never uzostanura igihe kingana iki hanyuma ngo umukinyi umunyize muri president w'igihe kingana iki. Biragoye rero ino ni transfer Man City batuje nta gahunda nimwe bafise yo kwiruka no kugira iki. Ndi kubona hano mubo Perez na Madrid bafise ko ubasha bwo kuronka no kurondera Rodrigo Cascante narimo